beneda bano basataniste bari mu ishengero ry'Imana, bicaye mu mabango y'abakozi b'Imana, bicaye mu mabango y'abungere, bicaye mu mabango y'uburongozi butandukanye. Ni ukuvuga beneda, mudaciye ubwenge ngo musenge umuriro baturire babonekane, kuko ubwa mbere batanguye kuzimya umuriro. Ibyo tuzobiraba ingene ni gute abasataniste bashoboye kwinjira mu ishengero ry'umwami w'abami Yesu Kristo mutangabugingo, bakazimya mpwemu yera, bagahindura urutonde rwa mpwemu yera, mpwemu yera akabivamo, bo bagasigara bakora mu kintu cy'ishusho ya mpwemu yera, abantu bakavugishwa, abantu bagahanura bigasohora, ariko ubuvugishwa bukahaba, ubuhanuzi bukahaba, ariko ibyaha bikabandanya kwiyongera. Aya n'amayoberane ahambaye nzohishura. Narababwiye yuko ikirundi cyose Imana izokizana amajambo akumvikana mu buryo butahuritse, apana ibi byo kuvuga amajambo ya gishetani niyo benshi cyane bakoresha. Kaza umuntu akabubwiye ngo ndakuramukije, ikiramutse umuntu ngo ni Imana. Iyo ni imvugo mu Burundi dukoresha ya gishetani yazanye mu gihe cya kiranga. Kaza wumva umuntu ngo ndakuramukije, ubu ni ukuvuga kandi nubwo bivuga biri kuri ukabifata ibisanzwe, bizokubuza kwinjira mu bwami bw'Imana, kiretse niwabura wa muntu usenga ukabyihanira ku mfiro. Izi zose ni dosiyo. Nk'ubu mvuze ngo kwihanira ku mfiro, umuvugishwa w'ikinyoma ashobora kubyororeraho. Ibi byose ni ibintu tuzosigura. Ntuzoyihanira ku mfiro wahora uhishahisha ibyanga, Imana irakwakira, ngo naho byose wobivuga neza ataco wibagiye. Imana mu bwami bw'Imana si ubuhungiro, ukunesha kuba umuntu akiri muzima. Umuntu yatura ku mfiro ntaba yatuye kubwo kwakira gakiza, kubwo kwemera Yesu Kristo nk'inzira n'ukuri n'ubugingo, ngaba yatuye kubwo gutinya, kuko abona ahagiye atari heza. Jimusye bwose ngo mureke gusenga, ububasha bw'umwijima burabasobokeye mucaci. Hariho abamaze gucakera ahantu badashoboye kwisokora, ibiryoshe bikoze ibara bikiriko, ikizira c'ubuyobe kiguma kibisukira. Ako gacerere Jimusye bwose ngo mureke gusenga, ububasha bw'umwijima burabasobokeye mucaci. Hariho abamaze gucakera ahantu badashoboye kwisokora, ibiryoshe bikoze ibara bikiriko, ikizira c'ubuyobe kiguma kibisukira. Agatima kamarongo n'umuzimu wa Esawu, Tifashane twigirumwe mu gusenga, twigirumwe umuzimu wa Esawu wirukane. Agatima kamarongo
irya winokore ube ntambi yo kweze mugabo nawe kubasamuragwa ikizire izo ntege nke zo kudasenga ntizobura ico zibamukira shiringitira ukuri irya winokore ube ntambi yo kweze mugabo nawe kubasamuragwa ikizire agatima kamarongo agatima kamarongo agatima kamarongo n'umuzimu wa Esawu n'umuzimu wa Esawu n'umuzimu wa Esawu twifatanye twigirumwe mu gusenga twigirumwe umuzimu wa Esawu tuwirukane agatima kamarongo agatima kamarongo agatima kamarongo n'umuzimu wa Esawu n'umuzimu wa Esawu n'umuzimu wa Esawu twifatanye twigirumwe mu gusenga twigirumwe umuzimu wa Esawu tuwirukane. Yesu Kristo mutangabugingo ashimwe, Yesu Kristo ahimbazwe. Duherukana mu kwezi kwa12 mu mwaka w'2025 turiko turabashikiriza ivy'ibiremwa vyambaye imibiri y'abantu ariko atari abantu, turiko tubiereka muri Bibiliya nk'uko umwami w'abami Yesu Kristo mutangabugingo bw'amahoro n'umunezero yabiduhishuriye kugira ngo tuze tubishikirize ishengero. None rero muri uno mwaka w'2026 muri uku kwezi nyene kwa mbere turagarutse kugira ngo tubandanye igikorwa cy'umwami w'abami Yesu Kristo mutangabugingo nk'uko yakidushikirije. Gome twagiye tubona abantu benshi batwandikira baciye kuri WhatsApp yacu, n'abigora bakadutelefona kenshi cyane, batubwira ati twumvishe ibyo mwavuze ariko twumva ko mwacereje, mwabaye iki, nimubandanye. Batubwira bati nukuri turahaye turatahura Bibiliya yuko idasobanurwa n'ubwenge bw'umwana w'umuntu. Benshi barabimbariye bavuga bati komeza utubwire kugira ngo natwe tumenye dutahure, kumbure natwe tuzobe mu mugabane uwabera. Imana ibahezagire bene data. None twongeye kugaruka kugira ngo tubandanye igikorwa cy'umwami w'abami Yesu Kristo mutangabugingo nk'uko yadutegetse ngo genda ufobore ivyafobetswe, genda ugorore ivyagoretswe. Aravuga ngo uhishure ibihishijwe amaso y'abantu benshi. Kutamenya ivyo vyahishijwe, kutamenya ivyo vyagoretswe, aho niho hari ukuneshwa kwawe. Kutamenya ego bene data ivyo vyafobetswe, aho niho hari kuzopfa rubi kwawe. Kutamenya ivyo bihishijwe amaso y'abantu benshi cyane, aho niho hari inzira izokujana mwirimbukiro, izokujana mu muriro utazima. Ikindi naco novuga bene data, mwirinde cyane kuko yanzoka nkuko yahenze Adamu na Eva n'ubu nikirikirakomeza. Satani yasutse mw'isi ibintu by'amayoberane. Ivyo nivyo Satani yitwaza kugira ngo aneshe benshi, ariko yanzoka ikaciza ikababwira ati humura ntacyo muzoba, nimurye nimunwe mukire kubisengera. Bene data ndabingingira kutazodeha gukurikirana imburi nje kubashikiriza, ariko sinje kubashikira bimwe vya biremwa, ariko nje kubashikiriza cy'umwami Yesu Kristo yabonye ko cihutirwa kuruta bijya twatanguriye ko kuvuga. Rero mwirinde cyane kuko yanzoka nkuko yahenze
Adamu na Eva n'ubu niko iriko irakora. Ya nzoka yahenda Adamu na Eva iriho yicaye mu bicaniro, iriko irahakorera, yicaye mu mabango y'abakozi b'Imana, iriko irahakorera. Ino nzoka iri mu makohare, iriko irahakorera, iri mu ishengero. Satani yasutse ubwiza bw'ibintu mu isi, yasutse ubwiza burusha ibindi bintu kuba byiza. Ibyo byiza yasutse mu isi nibyo birimwo ibihishijwe amaso y'abantu benshi. Abantu benshi bakabijako, bakabinywa, bakabirya, bakavyambara, bakaba bataye inzira ija mu ijuru, bakaba batswe kuzoba mu mugabane w'abera. Imana idufashe. Ivyo vy'ibyiza muzokurikirane nivyo tuziye kuvuga. Satani ariko arakora mu buryo bw'amayoberane nk'uko Daniyeli yavyeretswe. Aravuga ngo akenge kiwe kazotuma ivy'ubugunge vyiwe birorana, ngazogeseza benshi ataco binona. Daniyeli 8 ku murongo wa 25 kuri 24 naho aravuga ngo azokora uko yigombeye, ngo kandi ngo azororanirwa. Vy'ukuri Satani araronaniwe kuko ubwenge bwiwe ariko arakoresha nk'uko Imana yari yabuhishuriye Daniyeli. Vy'ukuri Satani aragesheje benshi ataco binona. Abantu barakomeje, barasinziriye mu vyo kuririmba, ariko nibatumvira nta bwami bw'Imana bazobona. Abantu barasinziriye mu vyo kuzingurura Bibiliya, bagasoma, bakigisha abandi, ariko ivyo bigisha bakumva ko ivyo bigishije ari ukuri kandi ari kinyoma. Ubwa mbere bahoze ari abantu b'Imana, ariko Satani abahindura kuba abiwe kuko banse kumvira ijwi ry'Imana, bakamera nka Datani na Kora na Abiramu. Imana idufashe, idutabare, idufashe cyane. Nuko rero bene data, mwerinde. Abantu benshi barasinziriye mu vyo gusenga, amasengesho yabo akitabwa n'abadayimoni. Abadayimoni bakivuga mu bicaniro ngo nduwo ndiwe, ngo nduhoraho, kandi ivyo bavuze bigasohora. Ivyo ni ibintu birebire tuzogaruka ko. Iyo ni nk'intangamarara kugira wumve ivyo tuje guhishura, kari ibintu vy'ukuri kubimenya, kubitahura. Gutahura amabanga ya Satani niho ubusinzi bw'umugeni buri. Ariko uzokumva za nzoka ziri hirya no hino mu mabango y'ibikorwa vy'Imana ziriko zivuga ngo ivyo bavuga ngo bahishuriwe ngo ntavyo dushaka, ngo nibatubwire ngo ivyo mw'ijuru, ngo musome Bibiliya, ngo ikirenze Bibiliya ngo ico ngo ntimugishire ku ruhande, ngo twege turaba ngo ivyanditswe vyera. Ngo bakavuga uko kuko bazi umutego bateze muri Bibiliya. Barazi ico bakoze. Ivyo byose tuzobigarukaho. Ndibaza ku bazoba bariho ni vya bindi nababwiye ati kweri ivyo Imana yampishuriye sinoshobora kubivuga imyaka 4, imyaka 10, imyaka 20, imyaka 30. Nanje sinjewe, nanje sinaye gushobora kwihanga mu mutwe ngo ndabishire mu mutwe wanje, ariko n'umwami w'abami Yesu Kristo yabibikoze, anyagura umutwe, byose arabishiramwo, nkagenda mbyibuka atana kimwe gihazemwo. Twako tusa n'abavuga kuri Bibiliya ati iyo nzoka ikikubarira ngo Bibiliya nibwo buhanuzi butavangiwe, kuko bazi ikintu bakoze. Ico kintu bakoze
tuzokigarukako mu mwanya wacu, tugishure, twerekane n'imirongo, twerekane n'aho Imana yabivuze. Ibi tuzoba turiko tubifatikanya n'ivy'abadivantiste, ingene Imana yambwiye nzoburira abadivantiste. Bene data, Satani nukuri ndeka ndavuge yuko ahambaye kandi arakomeye. Ivyo mwibwira aha rero ya nzoka yoca ivyururira ko ngabo bantu bazavuga ngo ko Satani ahambaye, Satani arakomeye kandi harahambaye, baca bavuga rero ngo turiko turakora amapublicite ya Satani ngo tumwamamaza. Bene da, bano basataniste bari mu ishengero ry'Imana, bicaye mu mabango y'abakozi b'Imana, bicaye mu mabango y'abungere, bicaye mu mabango y'uburongozi butandukanye, nukuvuga bene da, mudaciye ubwenge ngo musenge umuriro baturire babonekane, kuko ubwa mbere batangwe kuzimya umuriro. Ivyo tuzobiraba ingene ni gute abasataniste bashoboye kwinjira mu ishengero ry'umwami w'abami Yesu Kristo mutanga bugingo, bakazimya mpwemu yera, bagahindura urutonde rwa mpwemu yera, mpwemu yera akabivamwo, bo bagasigara bakora mu kintu c'ishusho ya mpwemu yera, abantu bakavugishwa, abantu bagahanura bigasohora, ariko ubuvugishwa bukahaba, ubuhanuzi bukahaba, ariko ivyaha bikabandanya kwiyongera. Aya n'amayoberane ahambaye nzohishura. Nako ndavuga yuko ibi vya Bibiliya vy'amayoberane, uko bagiye barema ikizazane muri Bibiliya, ingene bagiye babikora, niko ngene tuzogaruka tukerekana Bibiliya neza ingene bayinjijemwo amajambo kugira ngo bayarememwo ikizazane, kugira ngo abantu bakomeze basome babizimiriremwo. Ibi ni ubuhanuzi bukomeye tuzoba turiko tuburira n'abadivantiste kugira ngo babohoke, ko dufise ubuhanuzi bw'amadini menshi cane kuri iyi si ni ya rurema. Kandi ibi si iby'abarundi gusa, kuko umwami w'abami Yesu Kristo yavuze ko bizohaguruka bigakwira isi yose, ngo kugira ngo rya jambo yavuga riri muri Matayo 24 nihenze ku murongo wa 11, ngo ubutumwa bw'ubwami buzovugwa mu mahanga yose ngo bubere ikimenyetso abantu bavyumvishe cyangwa abantu bavyizeye. Usanga mvuze uko bitameze, wewe uze kugenda ubisome. Rero ngo ubutumwa bwiza ntiburahaguruka, n'ubwagiye burahaguruka, Satani yagiye arema ikiyoberane kugira ngo ubutumwa bwiza bufutwe bukugweho, kandi n'ubu aracabikomeje. Ariko ndazi yuko hari abanyabwenge babikurikirana hafi na hafi. Twarababwiye kuko gushinga amadini atandukanye ko kwari kugira ngo bareme ikizazane kiremwa muntu ayobegwe inzira nyakuri, kuko ngo iyo havuzwe idini, ngo idini ni iki? Ngo idini ni inzira. Rero bino biremwa aribo b'abadayimoni bihishije mu mibiri y'abantu, hamwe n'abasataniste. Iyo tuvuze umusataniste aba ari kiremwa muntu yayobotse Satani, akaba ari karamukorera. Rero bakaca bakubwira bati Yesu Kristo nta dini yigeze ashinga, turi bamwe, wo muri Vivane aze dusengane, wo muri Katolika aze, wo muri Hoshe, wo muri Eglise ini, wo muri Methodiste, Mudivantiste, Amusilamu, twese tuvuga Imana. Iyo bakuyemwo
Isilamu bakaca bavuga bati twe ko tuvuga Kristo birabereye yuko ibi bintu vy'ivangura, ibi bintu vya mésentente ko biba tubikuyeho kugira ngo tube umwe, kuko twese twacunguwe n'amaraso ya Yesu Kristo. Ariko bariko baragerageza ingene bahubisha umugeni kugira ngo aje mu bintu atazi, akomeze kwibwira kari mu nzira ija mu ijuru ariko atari byo. Imana idufashe idutabare cyane. Rero bakundwa bene data, n'ubuhanuzi bukomeye cyane nduwo gusengerwa, kuko abadayimoni barangwanije bihambaye ku buryo umwami w'abami Yesu Kristo nanje yangwaniye bikomeye. Satani yatanze ingero ikuzimu, ni ingero ngo ihambaye iruta izindi ngero zose zo kuzimu. Numvishije mpamagarwa, ndahamagarwa mu izina, ndabwirwa ngo mbega urazi wewe ingene Satani yarungitse ingabo kukugwanya, ngo yasutse abadayimoni indiri n'indiri kandi babahizi. Arambarira ngo bare Satani kandi ngo yabahaye n'ingero kuza kukwica. Iyo ngero ica ndayibwirwa, ariko mba ndayibabwiye, narayibagiye ngo ni ingero ikomeye mu bwami bwa Satani. Ariko Satani ntacyo azotubwira, kuko ntitwabayeho ku gihamana. Twarabwiwe n'umwami Yesu Kristo ko twabayeho kugira ngo dukore ibi, ntitwabayeho kurya, ntitwabereyeho kunywa. Ico n'ikindi kintu tuzosobanura, kuko nabo bano bantu bino biremwa barakunda gukoresha ino slogan ngo ntitwabayeho kugira ngo ntitwabayeho kugira turye, ariko tujya kugira ngo tubeho. Iri ni jambo rifobetse, aba ari message ikomeye baba bariko barasunika kugira ngo kiremwa muntu bamushinyagurire, ariko atabizi. Ngo ntitwabayeho kugira turye, ariko tujya kugira ngo tubeho. Bakaca bakagezaho tujya kugira tubeho kugira ngo dukore icyatuzanye muri iyi si. Nuko rero ibyo ni vya biremwa, ibyo n'irindi hishurirwa n'ukuri Yesu yagiye ampa bintu bikomeye bihambaye. Abazogenda mukurikirana ibyo ndiko ndavuga muzocakira, mwumvirize ati kumenya bino bintu nukucakira, nukugombera ubugingo budashira ukiri ngaha mu isi. Kandi n'umwami Yesu Kristo yavuze ati abazobiyoboka bakavyumvira nzosuka ubushobozi bukomeye buhambaye kuri bo, nabo ndabahagurutse bagende mu mahanga batangure kunkorera. Rero twariko turavuga ku vya Bibiliya, ko ibi biremwa bizoca bikubarira biti n'aba basataniste bazoca bakubwira bati ibyo by'ubuhanuzi, ibyo bavuga ngo twahishuriwe ntimuvyumvirize, soma Bibiliya, kuko bazi umutego bitegeye muri Bibiliya. Ibyo byose tuzobivuga, tuvyerekane ingene bagiye barahindura Bibiliya, bagahindura imvugo, bakongeramo n'amajambo kugira ngo barememwo ikizazane. Rero turiko turavuga, turiko turahishura ngo ni rya jambo Yesu Kristo yavuga ngo kuko atacanyegejwe kitazoshirwa habona, ntacahishijwe kitazohishurwa. Ubu rero biratanguye, igikorwa cyaratanguye. Muzokumva n'abandi benshi cyane baza bahishura ibyo Satani yasutse mu isi by'ubwenge bukomeye. Rero ibi rero biratanguye kugira ngo abantu babimenye iherezo ryabyo. Amabanga ya Satani yose azoja habona, imikorere ya Satani yose izoja habona, hanyuma abantu babimenye, baze bisanga batonze ku mirongo neza, bagenda nk'uko bibereye abera, bagende nk'uko Imana igomba. Satani nazo bakibazimiriza
muri Bibiliya, Satani nazo akibazimiriza mwiyerekwa canke mwivugishwa, ngo niho hazoca higa umugambi uteguwe neza cane w'abadayimoni kugira ryahamwa rice ritangura, kuko batazoba bagishoboye kuzimiriza abantu muri Bibiliya. Nico catuma Satani ahagurutsa ingabo zirusha izindi ubuhizi ngo bantere, ariko Yesu Kristo yarangwaniriye arabahahamura, ngira ubu ntiboba bacipfuza no kumbona mu maso yabo. Iyo ni ntahe ndende ikomeye cyane. Burya ushobora kubona umuntu mugendana yinumiye, muririmbana, musengana, afise amabanga atovugwa. Nico gituma umuntu atogaye uwundi amuravye ku kigohe cyangwa ngo umusuzugure. Hari igihe umusuzugura bigahagurutsa uburake bw'Imana, wewe ntaba yavuze, nawe umusuzugura kubera Yesu aba yaramuteguye, nta shavu agira, nta shari, nta kwiyumvira nabi, kuko amaze guhishurirwa byinshi, amaze kumenya imikorere y'abadayimoni, aravuga ati uyu siwe, ni Satani. Wewe ntagira icyo bimutwara, ariko uburake bw'Imana bukamuhagurukira. Nzi abantu benshi bahagurikiwe n'uburake bw'Imana bari mu bintu by'imbombane, ariko Yesu n'ubu ndabasabira kugira ngo abagirire ikigongwe, kuko nanje sivyo nabasengeye. Mbona iyo bampagurukiye bahura n'ibintu bihambaye, ariko bo ntibamenye kari ukuboko kw'Imana kuriko kurabagwanya, kuko Imana yabagiriye uburake. Rero ibi nagenda bibona uhereye nciga, hari n'uwo byigeze bibako, hanyuma araza wewe kubera yabibonye, yabihishuriwe, yaciye aza aransaba ikigongwe. Ni igikorwa nakunda gukora kw'iryo shure nigako. Hanyuma rero uwo muntu niwe yaraturongoye mu ishure, bamwe bita ngo n'abaderege. Hanyuma rero yari muri wo katolika. Nakunda kwandika ibintu ku kibaho bihambaye by'amajambo y'Imana, bivanye n'abana twigana bakiriye agakiza. Aha ndahafise imbura ikomeye ku bantu muryamye ku madiplome aray'ubusuma. Satani yarabahenze, mwararose ubuzi, mwaratsimbataye, mwaraguwe neza mu ngo, ariko ibyo byose ntimwabihinyuye, mwaranobeye, ntimwabyihanye. Muri mu maserivise, imishahara yose mwahembye, muriko muriba leta, muri bisuma. Mwatanguye kwiba leta kera, mutangura kuyiba muri ku ntebe y'ishure. Ibyo byose ntimuzovyinjirana mu bwami bw'Imana. Bene data, abantu bafise amadosiyo menshi y'ikirenga imbere y'ubwami bw'Imana. Satani yarabahenze, baraguwe neza mu ngo, baraguze imiduga, abandi nabo bararusa amaserivise meza. Ariko Imana igihe wanobera, n'igihe wanobera muri primeri, byaranditswe, biri ahantu muri archive y'Imana, ntuzobirengana ijuru. Iri juru mwumva bavuga riragoye kujamwo. Iri juru mwumva bavuga si ugupfa yo kwinjira, riteye ubwoba, hazojayo uwera. Imana ibiguhishuriye, uca utangura kuririmba ka karirimbo ngo genda wiyengenga, utwaye amabanga y'Imana. Rero abantu benshi cyane, iki ni ikintu kirekire c'imbura ikomeye ku bantu bibwira ngo baguwe neza. Imana
turi mu gihe cy'ubuntu, kandi iki gihe cy'ubuntu cyatumye abantu benshi bijajara, na Satani yaciye agiprofitiramwo kugikoreramwo, kuko ubusambanye Imana ntimuhana, aribera no muri kohare. Uwivye ntaco bitwaye, uwukoze biriya na biriya ntaco bitwaye, turi mu buntu, ubwo nyene ntaco acabona. Ariko mu byo narabonye ibintu bitangaje, nk'uwo Imana yatoranije ugiye kugira agression kuri we cyangwa ukamwiyumvira nabi. Nabonye benshi uburake bw'Imana bubaza ko kuboko kw'Imana kukabashikamira, bo bakibaza ko ari Satani ariko abiruka inyuma, ari Satani ariko aroyonona ibintu by'iwabo. Bagiye naho ngo basenge ntibishugwe, kubera uburake bw'Imana bubariko, Satani akacaza akabishura, bo bakibwira ngo ni Imana inyishuye, n'ubundi ibintu by'iwabo bagakomeza babona biguma bipararangana batazi. Kumbe nuko bahangaye, novuga ngo nuguhangara murantunga, uwo Imana yashize ku kimenyetso. Burya bene danizi n'impanuro, kandi si kuvuga ngo ndiko ndikingira, ivyo narabibonye. Rero uwo muderege arambuza ati nukuhera ubu ntuzosubire kwandika ku kibaho, kuko bari baranatubujije. Twarashura kwandika, hari ukuntu twagira amarosherishe yakomeye Imana yari yaduhaye kera na kera, gutahura ibintu no bintu by'ivyigwa. Imana yari yaduhaye ibintu byo gutahura, novuga mu bintu by'indimi, n'ibintu nyene birebire, tukandika ibintu nk'utubazo umwigisha yinjira, hanyuma rero agasoma, akazazanirwa, akabura inyishu, akavuga ati nimufute. Ariko abanyeshuri akavuga ati dusigurire, avuga ati gufuta nimufute. Acagira imigabo mu mutima, avuga ati ntazongera umuntu azosubira kwandika ngaha, ati uzosubira kwandikaho nzomukura amanota 45. Hanyuma rero derege mu kuhantesha acavuga ati tuzoca tugutanga, tuvuge yuko wewe uri mu mugararizo, guhera ubu ntuzosubire kwandika ikintu na kimwe ku kibaho. Mwambujije. Bukeye bwaho hari ku munsi wa gatanu, ku munsi wa mbere waho niho nakunda kuzinduka cyane, ku buryo saa 12 nabangeze mu cyumba kiraha twasengeramwo, nkaba ndisengera Imana, ahandi naho nkaba ndayisaba. Rero icyo mbona uwo muderege araje arambarira, arampamagara mu izina, niho nari nkishika mu ishure ndiko ndabika ibitabo n'amakaye. Aca aransaba ikigongwe, arambwira ati ngirira ikigongwe, naraye mpatswe gupfa. Ati burya nabonye umuntu aje akayangana cyane. Hanyuma rero numva rero umutwe wanje urafashwe, umenga gwabaye uruntu runini, ukamenga woturika nka kujya kw'ibombe. Arambwira ati mbega wewe kubuza ujya aramvuga mu izina ngo kumubuza kwandika ku kibaho, ninde yaguhaye uruhusha? Ikibaho nico wanyu, ubutaka bwaremwemo n'ubw'iwanyu, ivu ryaremyemwe n'ubw'iwanyu. Mbega isi yatumye rijya vu riboneka ni iwanyu, ngo ndaguturitse umutwe urabe, ngo ndaguturitse umutwe, ngo ubu nyene unyaragase umusabe ikigongwe, kandi umubwire kuzoguma yandika ivyo yakora yandikaho. Bene data, nabonye Imana idafyinata ivyo oye. Sinzi ko uwo mwene data yahavuye akakira kakiza, ntabyo nzi. Yarabonye yuko Imana twakurikiye atari Imana isanzwe yagendanye natwe. Rero bene data, inshuti z'umusaraba, hari ukuntu
umuntu aba ariko aravuga ibintu bikaca biza, ibyo simba nabiteguye biziramwo kugira ngo n'aba bantu twagiye turonka amawodi y'abantu ngo urumva ngo we ntiturumva bagupinga ngo kiretse ngo vya bindi wavuga yuko ngata shengero rya Pantekoti ririho, ngahubwo hariho shengero ry'umwami w'abami Yesu Kristo ryinjirira mu masengero ya Pantekoti. Tehajya niho twumvishe bapinga atariko kuva rero usobanuye ugatanga ubusobanuro neza ngo abantu bace bavyumva yuko by'ukuri Pantekoti atari Pantekoti atari Kristo, kuko ngo tuvuze gishengero rya Pantekoti ni imvugo y'abantu. Narababwiye yuko ikirundi cyose Imana izokizana amajambo akumvikana mu buryo butahuritse, apana ibi byo kuvuga amajambo ya gishetani niyo benshi cyane bakoresha. Kaza umuntu kabubwiye ngo ndakuramukije, ikiramutse umuntu ngo ni Imana. Iyo ni imvugo mu Burundi dukoresha ya gishetani yazanye mu gihe cya kiranga. Kaza wumva umuntu ngo ndakuramukije, no kuvuga kandi nubwo bivuga biri kuri ukabifata ibisanzwe bizokubuza kwinjira mu bwami bw'Imana, kiretse ni wabura wa muntu usenga ukabyihanira ku mfiro. Izi zose ni dosiyo, nk'ubu mvuze ngo kwihanira ku mfiro, umuvugishwa w'ikinyoma ashobora kubyororeraho. Ibi byose ni ibintu tuzosigura. Ntuzoyihanira ku mfiro wahora uhishahisha ibyanga, Imana irakwakira ngo naho byose wobivuga neza ataco wibagiye. Imana mu bwami bw'Imana si ubuhungiro, ukunesha kuba umuntu akiri muzima. Umuntu yatura ku mfiro ntaba yatuye kubwo kwakira gakiza, kubwo kwemera Yesu Kristo nk'inzira n'ukuri n'ubugingo, ngaba yatuye kubwo gutinya, kuko abona ahagiye atari heza. Imana idufashe idutabare cyane. Rero bakundwa inshuti z'umusaraba, ni birebire rero, yari nk'intangamarara kugira ngo mwumve ko tuje muje aho mwahora mukura ubuhanuzi turiko turarungika ku ma YouTube, ziriya shene zose turiko dukorerako. N'abandi babidusabye bo mu Rwanda byabashikiriye, tuzoza tubibarungikira. Nuko rero muzobe hafi kugira ngo mwumve icyo umwami w'abami Yesu Kristo ariko asemerera. Ubu rero niho tuja kwinjira mu majambo y'Imana azodushikana mu buhanuzi bwo kuvuga bino binyobwa Satani yasutse mu isi mu buryo bw'amayoberane, tuvuge n'uburozi burimwo ibyose, kuko Yesu Kristo yabimaye, kuko ngo hari abo yagiye abihishurira akababwira ko ari bibi, mugabo ngo abantu bakaguma bavuga ati ni bibi gute, nibadusobanurire, bakabura ubusobanuro bw'ibyo bibi birimwo. Rero muzoca mubyumva uburozi burimwo, ndababwire nk'uko nabihawe n'ingaruka mbi ku bugingo bw'umwana w'umuntu Yesu Kristo ashimwe. N'iby'imyambaro byose tuzobivuga. Umwami w'abami abahezagire cyane, muzoce mukurikira imburi ikurikira. Mufise icyo mubaza murashaka kutwakura ku nimero 64 ubusa 90 amajana 365. Ku bari hanze y'igihugu mushobora gutanguza akamenyetso ko guteranya amajana 257. Umwami Yesu abahezagire. Ino nimero ikora kuri WhatsApp ndetse no ku nimero isanzwe ku bari hano mu gihugu cyacu. Yesu nabahezagire.